amagara amahoro ndetse n'amafaranga ibyo twifuriza mu mwese mubandanye kurikirana ibiganiro cyo kumbonesha kure yacu kandi nayo ya Look Media twikaze mu kiganiro cy'igino ca Look Sports cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 15 ruheshi umwaka 2026 kaneza yuko turi neza na neza hagati mu kwezi unako ni kwezi kuri hagati mu mwaka ariho kandi no munsi uri hagati mu kwezi nuko ni Boris Ingabire Jules muri studio za Look Media ndi kumwe na mugenzanje ale Loris Ndongozi ndakuramukije Loris. Yeah, nakuramukije neza. Umeze neza, weekend yagenze neza, byose bimeze neza kabisa. Yeah, weekend yagenze neza muri rusange. Rusange hariho tumwe tugenda neza, tugenda kwa dushaka. Pana tugenda tukagenda ubutawe dushaka tugenda. Ubwa byose bigiye hamwe. Ica uratorera bicaga byiza. Nuko rero n'amakuru y'inkino tuzakuba turabira hamwe mu buryo bwiyaguye kabisa iganwa rya ABL tuze guca hirya no hino turabe uko ibintu byifashe nako dusigaje journée imwe nyene kugira ngo tuze kuba turangiza Amte Basketball League nuko ariko kandi turaza no kwa turabira andi makuru ariko avugwa hirya no hino nuko imbere yuko dutangwa n'iganiro cacu reka tumina amate gato cyo tuza anidonido y'amakuru yacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone rimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko tumaze kuba tugaruka na Look Sports twizere neza ko muri ko mumererwa neza mu banyu ndetse no mu byanya batamiriwe neza abagwayi canke ababuza babo twifurize kumererwa neza twifurize misuhuko twaremeshe novuga yuko uno munsi ushaka ko bimeze nabi ejo bikaba bimeze neza rero twifurize kumererwa neza mwebwe mwese musanzwe mukunda imbonesha kure ya Look Media ariko kandi na cyane bakunda iganiro ca Look Sports n'ibindi biganiro bitandukanye byo kumenyesha kure yanyu ya Look Media nuko n'amakuru tugiye kuba turaba mu buryo bwiyaguye kabisa bijanye na ABL cyangwa Amsterdam Basketball League bariko barakina novuga muri no weekend Loris. Bon tumaze iminsi tuvuga yuko ahanini ibintu bikomeye cyane bibera muri Big Four twamaze kuba tubona confirmation ya Ken. Bon ama confirmation abantu benshi baba basanzwe bazi debut ya saison ni Urunani Dinamo babazi ko zizoshika muri playoff barabazi ko en tout cas 90% barazi yuko zizoja muri imwe mu kibazo ca mbere canke ca kabiri byagoranye ca gatatu nuko so weekend muri rusangi muri zino nkino zibizaje kwa ziba kwa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana yabaje ko bigwa ishusho imeze gute bo yari indwi ya 2021 yeah. Bangura usasikaye indwi yo gusa izo ku munsi wa gatandatu nuvuga ngo ku kiganiro twakoze ku munsi wa gatanu muri Look Sports ku munsi wa gatanu twavuze ko iyi ndwi iza guhera vuga ngo tutabizi jana kwijana n'imiburi butso tubizi 95% tuvuga ati iyi migwi iraje kuba ija muri playoffs vuga ngo muri zine za mbere kandi naza ko uno munsi ubu tuvuga ni ko byo bimeze no munsi twashaka kuvuga ati si jana kwijana tuzi zine za mbere muri ABL ariko ijana kwijana tubazi zitatu za mbere iya kane naza ko irigaragaza ku bice bishika kuri 95%. Yaza ko nindwi yaje kuba ibamwo ibintu abantu benshi batari kwibaza. Abantu benshi batari kwibaza cyane ku mugwi wa Tigers yari ni mugwi wa Tigers uko bagana kera cya kane umugwi wa New Star ndetse n'umugwi wa Emeje. Zaje kuba ziheza indwi ya 19. Nuvuga ngo imbere ko tuzokina ino weekend umugwi wa New Star no wari imbere. Mu kibanza cya kane umugwi wa Tigers mu kibanza cya gatanu n'umugwi wa Emeje mu kibanza gatandatu. Kandi twavuga ati Tigers ni ya gatanu mugabo irafise amahirwe menshi kuko urabona ko yari ya gatanu muga ikanganya ama defete n'umugwi wa New Star. Uvuga ngo New Star yari imbere kubera confrontation direct ingene bahuye. Muga ugiye kuraba New Star yari oblige gukina n'Urunani ku munsi wa gatandatu. Urabona ko yari ifise match komeye. Yaza ko abantu bose bavuga ati iyi ni defete yanditse ku mugwi wa New Star na surprise yaje kubibamo. Muga tukavuga ati Tigers nayo ifise match zitatu. Mugihe New Star izokina n'Urunani Tigers zo bikuyakina na Rezipo barabona ko Rezipo
ntiri favori par rapport à Tigers. Tigers ni hejuru cyane ku biharuro uravye ama statistique y'imigwi ibiri ariko Tigers yari imbere. Tigers igacikira n'umugwi wa Jimkana ku munsi w'Imana aho naho niyo style ko iri kwirakirana rizipo umva ko niyo style twavuga ko irafise inkino zikomeye umugwi ufise inkino zoroshe wari umugwi waremesha mugabo nawo wari ufise iyo desavantage ufise ama defete y'umunani par rapport à Tigers na remesha kandi muri izo defete 8 urabona ko nubwo yari kuhenza ingana ama defete na Tigers igumira inyuma ya Tigers kubera Tigers yarabatsinze ari na 2 umva ko rero ko byaje ko bigenda muri iyi ndwi ariko haje ko haba amasurprise atandukanye tuje ko Tigers navuga ngo hari ibintu bakunda kuvuga ngo niyo yaza kuba ikonfirma 100% mu ndwi za ikaja muri playoffs hari amazina bakunda kwita abana kera hajya abana ngo mu kubita amazina y'ikirundi bayabita bivanye n'ikintu kiri situation yari kiri exact bivuga ngo nk'ubunye Tigers bashaka kuyitira mvuye kure uvuga ati ivuye kure kandi aho gwaterizo nuko byaje ko bigenda nuvuga ngo ku munsi wa gatandatu Newton yatsinzwe n'urunani nkuko byari bizwi nta bitangaza cyaje kuba kibaho Tigers yaje kubikina imbere ya Newton n'ibyo yari kwikina n'umugwarezi nuvuga ngo yaje gutsinda umugwarezi po bigoranye gose bigoranye cyane defense amanota 3 nimba tarabitse ndabyibukanye 3 canke 2 nuvuga ngo byari byagoranye gose nico gituma ndavuga ati Tigers ahantu ivuye ku mugwarezi nta muntu yari yiteze ko match iri decisive nkuko yoza igashika muri ya minota yanya mugabana ko Tigers yaje kuyitsinda muri mu masegonda yabona ko yari match iri dispute gose kandi Tigers ubona ko harageze igihe match kitangura iri imbere amanota agera kuri 19 yego baraza kuyakuramo rezipiraje imbere muri kata ya nyuma Tigers iragaruka ubona ko ku munsi w'Imana umugwa New Star nibaza ko ni na defete ikomeye bagize muri no season yego baje ko batsindwa n'umugwa Rezipo batsindwa muri prolongation kandi uvuga ati New Star iziza gutsinda no match nibyo ntibari bazi resultat irinde mu gwa Tigers mugabo nako yabaye match bazorogreta ngo ibiciye umwaka wose yego New Star iziga tsinda mu gwa Rezipo ku munsi w'Imana kuko Tigers yatsindwa na Jimkana umva Tigers nivyo Tigers yaje gukina umuntu ashaka kwiyumvira ati Tigers yaje gukina yamaze kubona resultat za New Star urabona ko nta impact iyi match ifise y'iki mugabo urabona ko habuze akantu iyo New Star itaza kugira iyo defense kuri Rezipo uno munsi wateko tuvuga ibindi nibaza ko ni Tigers no munsi ifise ama defense 8 yego mugabo New Star ifise ama defense 9 Tigers irangaye ama defense na rimesha mugabo umva Tigers iguma mu kibanza ca kane kubera confrontation direct umva ko match ya nyuma Tigers biroroshe natuvuga ko biroroshe ifise umugwa muzinga niyo equipe ya nyuma sinaza ko hari na victoire nimwe yaronka muri saison yose no munsi umva ko nico kintu Tigers navuga ngo yakiriye kuri iyo defeat ya New Star ku mugwi wa Rezipo no Tigers ni yaja muri playoffs nibaza ko nivyo bazokwishimira abonye ariko kandi bashimira n'umugwi wa Rezipo nibaza ko yabakoreye affaire nziza cyane contre New Star ku munsi w'Ijuma tuvuge yuko Rezipo yarifise decision ikomeye cyane muri no weekend mu kurondera umuntu aje mu kibanza cyakanya hagati ya New Star na Tigers urumva yaranagoye deja habuze gato itsinda Tigers habuze gato cyane iciza gutsinda kumenga yikanguye none nivyo no ije kwikangura kwifuka buke urabe je naravuga ati kuko zisa nizisigaje imigwi imwe New Star na Tigers barasigaje Rezipo barasigaje na Jimkana je naravuga ati sinigeze niyumvira ko Rezipo ushobora kuza ikaba ari decida ino 4 place ahubwo umutwe wanje harimo umugwa Jimkana kuko Jimkana yaza ko ni equipe yangiyemo cyane muri no ABL yaza ko ni equipe ifise système de jeu ingyohera gose ni equipe uvuga ati irashobora gukina mauvais tour kuri kumopoza uwo ari wese je naravuga ati entre Tigers n'umugwa New Star ino Jimkana yashobora kuba ari decida umuntu aza kuza muri 4 place kuko umva Tigers barakina Jimkana dimanche indwi ya nyuma New Star nizo cikana Jimkana umva ko zari zinkino zibiri nico tubaje naguma mvuga ati turabona amahirwe kuri New Star canke kuri Tigers mugabo indwi ya nyuma tutegeza kwishika ko kubera Jimkana na Rezipo ni imigwi ibiri izokira ni imigwi yose ibiri ntihazobura umwe ushaka kugana ko uno munsi uje kuba Rezipo kandi uje kujwa mauvais tour ku mugwi wa New Star baza ko niyo defeat komeye New Star gize mu mwaka umugwi wa Tigers nibaza ko baje muri playoffs nibaza ko bazokwishimira bisubire mariko
Antwe ntibazokwibaganiza. Turetse New Star, turetse Tigers, tuvuge yuko twavuze ko ari ibice 95 tumaze kumenya umuntu bon imigwi izoshobora gukina playoff mu mwaka muri no mwaka. Tuvuge yuko Remesha karabaye Remesha karabaye naza ko Remesha karabaye Remesha izoheza ari ya gatanu kuko no musi deja ni ya gatanu irasumba New Star kuko New Star yacikuza amadefete 9 Pemporte resultat zizoza kwa ziva ku ndwi ya nyuma nta kintu New Star yatsinze Remesha muri match ya mbere muga match tu Remesha yabatsinze Messi naza ko rero yarashikanye hafi ntabwo Remesha izoheza iri imbere ya New Star nivyo Tigers izoheza ari haje ikindi kintu ndavuga ko iyi 4 place a 98% kubera match ya shanu bwo haba ama surprise match ya muzinga Tigers nibaza iragoye ko itakaza bamwe nyine vuga ati nkubu barashaka kuza bagakinisha umukinyi ugasanga bibagiye kumwandikisha kuri list ugasanga habaye football bakagira n'amasene mu himvira mugabo bigoye cyane kwaba mugabo ku bice 98% kwijana nibaza ko Tigers irafise amahirwe yo kwavasa imbere inyuma ya Tigers woshirande uri inyuma ya Tigers Remesha kuko ntibigihinduka ivyo ni biza biri officiel bango Remesha iri imbere ya New Star kandi zoheza sizo iri imbere ya New Star ije guheza mu kibanza ca gatandatu kandi nibaza ko sinovuga ko ni kibanza kibi kuri New Star muri no mwaka kuko nibaza ko abafana ba New Star baje kuba babizi ko mu myaka iheze ni New Star tutabona mu bibanza 5 bya mbere 6 bya mbere no kugwanira Big From no musi ni bimwe bavuga ati nta uvuka rimwe ngo yizuri ngo nuvuga ngo no musi New Star irikomeje mugabo umwaka wa mbere twabonye kuri Kenya muga Kenya natandukanye na New Star ubona ko Kenya yo yarashizemo investment ku mafaranga atari make par rapport ya New Star bari investije mu bindi mugabo nako nta maro kwituma nta bakinyi bashasha baje ko baza ariko nabaza ko ndi nk'umufana New Star noza kuba proud ya sezo baje ko bagiye uryohego haize igihe ariko barabita ngo ni bahacamisha New Star camusha mugabo uno mwaka aho gasino kaje ko kabavako uno mwaka nibaza ko hari abafana benshi ba New Star bari barahevye New Star mugabo uno mwaka bagarutse muri New Star hari abantu bose bari proud kuza kuri tele bambaye jersey ya New Star umva ko muri rusange naza ko ntabwo ari saison mbi kurane rwa New Star kandi naza ko ari ibintu bizoha motivation yo kubandanya bategura umwaka uza ugeregeje kuraba ikibazo ca kane bo nico caje kwa kizungurukamwe cyane gose ikibazo ca gatatu nivyo harageze igihe Ken nibaza ko akire kwe nk'indwi imwe canke journée indwi umunsi yari ku munsi wa gatandatu gusa ku munsi w'abana bari basunika ugeregeje ikibazo ca kane cyo cagumye kibwira rotation nini cyane tuvuga yuko hamwe tutobona impinduka zikomeye cyane gose muri playoff mu kwitegura playoff tuvuga yuko Tigers yoba igiye guhangana n'abantu bari ku rwego hejuru kuko urabona yuko izindi zo zamenga zarabaye stable kuntu mu kibanza ca mbere caka gushaka ku gatatu tuvuga yuko Tigers mu gihe yobandanye izo bigiye guhangana n'abantu bari hejuru yabo gose uraza ko ni nuko nyiraro iyi fenêtre yo gushiramo amahafu kandi banahiriwe bahije kuko bazokongerwa abatsanga kuri babiri baze ko batanu naza ko Tigers irakeneye abakinyi amahafu itaje kugira amahafu naza ko irafise ama faiblesse manini Tigers yasa ama faiblesse manini Tigers bafise umumenere umwe yakina match yose Clark naza ko iyi saison yose twabonye ko akinyuma ya munini afise ikibazo muri cheville umaze kubona intensity iri muri playoffs iyi myaka ibiri heze itazeze tubona intensity iri muri playoffs naza ko si equipe uja muri playoffs ufise umumenere umwe nibaza ko nico kibazo bafise ikibazo cy'umumenere umwe match yose bafise general mugabo Paul nivyo kuza kumutwara upretanda gushika kure muri playoffs naza ko barakeneye hafu kuri la poste y'umukinyi umumenere numero 1 bafise mu pivot novuga umwe ambizi erenge akomeye mugabo akeneye umuntu amufasha akeneye soutien kuri naza playoffs tumaze kuzibona ko si je no vangi kira abakinyi batandatu ndi bugati barakomeye equipe ni je bugati ndakira abakinyi 12 bari complet bari top bose ikindi naje kwambara neza ko izi playoffs ziba zigoye ku munsi waje ko urukino rwa navuga ngo ni nago rukino rw'iyindi rwa rukomeye umugurura ni na umugwa Dinamo na Kera ariko Kera baje ko bayitsinda muri prolongation baje ko bayitsinda muri prolongation 79-72 niba ntinda 79-72 kuko match yaheze ari 69-69 ubona ko uravye niveau Kera yaje kuba yafisha ubona ko ni niveau iri ku rugero nini
kandi ni Kerne uno musi asaba etranje batatu twarabonye ko Kerne no musi naza ko muri izi equipe ziri muri ABL yarerekanye niveau financier iri ku rugero nini kuko gushaka kuzana abajere bakomeye bituma umuntu atagira amaduti yuko babiri bashobora kubongeramwe muri playoffs kandi nibaza kuba bongeramwe abantu bakinya babiri naza kuba zojuwa mu veto kuri equipe adverse azoza kuba bakina uko bimeze muri playoffs umugwi wa mbere uza guhana n'umugwi wa kane umva ngo Dinamo ihejeje ari ya mbere izoza kwa front umugwi wa Tigers muri demi finale iya kabiri urani ya gatatu umva ngo urunani ni guheza rugwa kabiri uza guhana n'umugwi wa Kerne nibaza ko ntabwo azoba ari match yoroshe cyane ni nayo match ya nyuma dufise muri ABL urumva ko icyo nabonye cyo nuko playoffs uno mwaka nuko tutazi neza Tigers ingene izoranfusa ifise abayetranje batatu uno musi ikeneye abayetranje babiri bongeramo nibaza ko baranfusa neza abo baranfusa abo bazanye ayo mahanfo agashika gira impact iri direct kuri equipe ndazi ko kubice nka 50 n'ibishika ariko nko kubice nka 30 kwijana 25 umuntu ashaka ku expectinga finale za playoffs hatarimwo urunani cyangwa Dinamo imwe muri izo zibiri ni samahirwe menshi ariko kubice nka 25 entre 25 turashaka kubona ico gitangaza muri umwaka finale za playoffs zitarimo urunani cyangwa Dinamo imwe muri izo tukabona ari runani na Tigers canke ari Dinamo na Kerne nuko nova ko niko byari byifashe novuga muri weekend muri AB ariko turetse izo match zaje kwa ziba ziriko ziragwanira novuga akuja muri Big 4 hari n'izindi nkino zigiye zitandukanye zaje kwa ziba sinzi ko Rolisi ushaka kutubwira resultat zimwe zaje kwa ziboneka muri weekend muri rusange ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana nibaza ko hari abantu baje kwa bidusaba tubwira ati nivyo murahagarara cyane kuri nkuno munsi nk'imisi tumaze ari kuri no Big 4 ama analyse atandukanye mugabo batubwira ati muzo muratubwira nandi ma resultat atandukanye yaje kuba aba ku munsi wa gatandatu nuvuga ngo haba matches zitandatu ku wa gatandatu matches zitandatu ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu ni Tigers twabwiye ko Tigers yashoboye gutsinda umugwi wa Rezipo Tigers yatsinze Rezipo amanota 85 kuri 82 Aigle Noir itsinda Muzinga 95 kuri 60 Kerne 72 Young Eagles 42 Urunani 81 New Star 33 Remesha 69 Jimkana 55 Dinamo 102 kuri 48 ya Ryan Team aho ni ku munsi wa gatandatu ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana ni Dinamo yaje kubitsinda Kerne 79 kuri 72 muri overtime umva ko yari match iri dispute gose cyane umugwi wa Remesha waje kubitsinda Muzinga 85 kuri 50 Urunani 85 kuri 35 ya Young Eagles Jimkana 62 kuri 60 ya Tigers umugwi wa Aigle Noir 72 kuri 68 ya Ryan Team Rezipo 87 kuri 83 ya New Star na izo nkino zaje kuba aziba hari n'abandi baje kwatubwira ati amakuru yerekeye abakobwa women mu bakobwa women after basketball league neza ko uno musi ni ligi iri kurasubira cyane abakobwa neza ko muri rusange iri kurasubira inyuma gose kandi ku muvuduko munini uno musi ni ligi y'inkino zitandatu ligi y'ino zitandatu usanga hari imigwi ibiri nk'umugwi wa Rumuri nabaza ko wabivuyemo kuko hasigaye n'ibitanu uno musi naje kwamara ku munsi wa gatandatu hari umugwi wa message utashiye kuri presenter ku kibuga batsindwa fofu nabaza ko wijanye n'abakobwa tuko turategura ikiganiro kizoba ikiganiro cyagutse ino faza ari nyamara kubihera tubashikirize dushikire abantu benshi batandukanye abateri batandukanye muri basketball femine baze kuba twiganira ko naza ko hari ikibazo gikomeye kandi uravyo bitera bije ubona ko basketball iri kwiterija y'abakenyezi y'abakobwa iri kwiterija hasi kandi kuri cyane bizona gwana igende isubira kuvyuka tari bavuga ngo ahe mugane bavuga ngo wanka kugarura impene kiri hafi irenze imirambo kaza kwabira nkaye nivuga ngo uravye basketball ngene ukegenda bakobwa ubona ko iri kwiterija munsi kure cyane kandi biba ko batabirabiye hafi bishobora kuza neza ko vuba cyane ari muri indwi canke mu ndwiza tuza turi kumwe n'abantu batandukanye bari muri basketball femine batubwira uko babibona ko bigiye gutegurwa mbega byo kuva gute
nuko niraza ko niyo makuru yake aravugwa na nuvuga muri basketball haba ku ruhande rw'abigeme ndetse no ku ruhande rw'abahungu reka tumira amateka gatoyi cyo tuza turabe nareka aravugwa muri FIFA World Cup. Nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye, ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kurira amafagitire no kubikura amafaranga. Mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute? Nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata nikeli. Ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki? Ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba. Ikindi congeyeko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kw'ishami iryo ariryo ryose rikwegereye rya BCAB utiriwe uraruhishwa no gutonda umurongo ngo uhave ushikirwa warushe. Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko tumaze kuba tuva mu Burundi, tumaze kuba tuva novuga muri basketball, tugiye neza na neza muri FIFA World Cup 2026. Ni igikombe c'isi kiriho kibera novuga mu bihugu bitatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada hamwe na Mexique. Nuko ino Coupe du Monde deja uri kurayiraba yaje kuyamwo ibibazo bigiye bitandukanye, amaviza, kwangirwa ku bakinyi, ku bafana, noneho no kuhagarikiza. Twaje kuba tubona resultat, iyo resultat twibukije resultat tugeze kubona 2014 ari 2014 yeah 2014 mugabo nuko byari ibihugu bikomakomeye. Message bishatse gutangwa kwa kiya gihe naho umenga yari message ari itanzwe kiya gihe hari muri demi final hari tumaze gushika muri match zikomeye. Uno musi naza ko ni gutsinda ni ije equipe naza ko ni rya mbere ije muri kidimo ofite sinigihugu ni kabwo niyaza ko ni exploit ikomeye kaje kwa kagiye kandi nabo nyene ntibaje ko bashaka ko wana match iheze wara ko nta kintu kimwe kibaye twaje ko to na image yo karasirika ibyo munsi baje ko bagira cercle hamwe barasengera hamwe n'abakinyi budage bako na nibaza ko ni exploit ni abantu baza bavuga ati turagiye muri Coupe du Monde na kayo za karimo abantu bashika nk'ibihumbi amajana badashika na Emily ya population nararavye ni ibihumbi amajana na 10 urumva ko iyo ni exploit ibikomeye kuja muri Coupe du Monde ufise population ingana uko wowe urumva ko ni exploit ikomeye muri rusange ni bon ubudagi no musi nibaza ko uravye kuma ibintu bigira ama pronostic uvuga ati izo twari community nibaza ko ni benshi ni bake bashira ubudagi muri zitatu za mbere canke zine mu bafavori nibaza ko no musi ntitwovuga ngo ni message no mugwa kurakaho ni victoire isanzwe ku budagi ahubwo iyo baza gutsinda bihe no twaca tubashira enquête uvuga bitatu kubusa ku muntu nk'ubwe bibiri kuri kimwe bikinini mugabo nako kandi bashoye gusova honere barasinda n'igitsindo kimwe kandi kiya gitsindo kimwe baje kugitsinda ari kimwe bagira kimwe ukindi. Nuko igihugu ca Pays-Bas ni igihugu bon hari machine bait gute machine yakoze pronostic irerekana yuko sinaza ko ari optari yayikoze igiya Pays-Bas bashize Pays-Bas nk'umufavori wa mbere yego n'umuntu mu mathematics we yakoresheje ibintu mathematics mugabo tunaretse n'ivyo nyaza ko Pays-Bas twarabonye muri 2022 yagarukiye mega demi finale kugwamo na Argentine tuvuge yuko n'uyu munsi turetse ibintu by'ibiharuro dukoresheje kuraba uko bubase equipe yabo yubatse turashaka kwishira muri demi finale. Bonaza ko ka Pays-Bas iri ya meyo equipe ari bon apana ndi favori ariko ni ya equipe ushobora kuvuga ati ndayiravye structure yayo effectif ingene itwawe n'ibiki ni ekivuga ati n'imiburi basi muri quart de finale urazi ko nari ndabona muri statistiques za Pays kuva muri 2000 aheze imyaka 2000 kuva Coupe du Monde ya 2000 Pays-Bas ntiratsindwa match muri Coupe du Monde muri ntuze muri tari réglementaire bivuga ngo barapfa iminsi yose bavuyemwo batsindwa ama penalty haro Coupe du Monde zibiri batakinye mugabe izindi batsindwa ama penalty Argentine yabakuyemo ama penalty ni Espagne gihe basinda muri 2010 yabasinze muri traditionnel yego umva ko ni igitsindo kimwe ca Chinese ni Pays-Bas yo ni statistique yerekana ko equipe ifise stati muri Coupe du Monde muri rusange naza ko Pays-Bas kandi bakinya match komeye haya Japan yabaze mu bintu vyeka turabizi ibintu yama yakora ama Coupe du Monde iba ije yiteguye cyane
naje ko bona kanu gashasha baje ko bazana Japan umumenyereza bimwe ariko atanga ama tactique ku bakinyi bibi yafise tableau tactique iri code ku bintu by'ibihamye ko kandi byerekana neza ko yerekanye iyo ntuzeye nibaza ko haheze nk'iminota ingahe Japan ikiragombo igisibo cya kabiri nako turiko turabona utuntu dushasha muri kuri monde mugabo harimo tunenge tumwe tuza n'utundi tuzi ikindi kintu uvuga ko ni bino bihugu byo muri Afrika ibishika kuri bitatu biramaze gukina Senegal Maroc yarakinye na Brazil yakinye match yitwaye neza arako yakinye match yerekana bati ni equipe iri abanyafrika bashaka kuba fiya bugati twaraserukiye n'igihugu kanaka abarabu muri rusange Côte d'Ivoire yarashoboye gutsinda igisigo kimwe mu Equateur si mugoroshe muri World Cup Tunisia yaje kuba imererwa nabi n'umugwa wa Sweden ibisindo 5 kuri kimwe urabona ko umumenyereza no munsi yaje kuba yirukana muri Coupe du Monde baje kuba yirukana umumenyereza mukuru mu Tunisia uzi ko umumenyereza witwa sinzi ko ari mu Maroc cyangwa muri Egypt ni witwa Sabri Lamouche uzi ko yamenyereje equipe nationale n'amba mu rugamba kandi no munsi no ari muri Coupe du Monde ngiyanje tumaje kumwirukana nanuzi tarahe kandi nibyo barakinye je nuko ko barakinye na match de préparation basinda bitanu sinzi igihugu sinzi ko ndabona igihugu cyabatsinze sinzi ko range cyabatsinze 5-0 umva ko ni harageze ko imba n'ivyo bihugu bitatu byo muri Afrika bimaze gukina uno musi Cape Verde akina na Espagne tuzi indere biza kugenda mugabo antuka Côte d'Ivoire na Maroc barereka isura nziza nuko novuga ko rero ni Coupe du Monde twaje kwa tubona n'umurundi witwa Nestori Irankunda yaje kuba abana homme du match kuri match y'igihugu ca Australia caje ko gitsinda Turkey n'umurundi urumva ngo n'umurundi nyine Irankunda kandi barandika Irankunda na Fabrizio Romano yaje kwandika Irankunda kabisa ukaje ko umukinyi wa mbere atsinze igitsindo muri Coupe du Monde akiri umwana mu gihugu ca Australia rero numva ko niko byifashe navuga muri Coupe du Monde natwe urumva abarundi turiko turaserukirwa nubwo atarika akina navuga iguca Burundi nuko niyo makuru navuga ariko aravugwa muri rusangi Loliste mushimiye rero dushimiye ndetse n'abari kwadukurikirana bose muri rusangi tubifurize kumererwa neza mu babo ndetse no mu byabo nabo utamurakoze